ikibanza cyose ceranda gifise ingabirano zacu nko ngaha ingabirano zacu nk'uko abo bamisiyonari baturiwe mugabo bakaguma kwibanga aha turashobora kuza kuhasabira kugumya ibanga ry'ubutumwa kubera ariho hatangiwe batisimu ya mbere Boniface Mbihi akabatizwa ngaha turahasabira ingabirano zo kuzikama indagano z'ibatisimu kubera urugo rwa mbere rwahezagiwe ngaha turahasabira ingabirano zo kubaka Kristo kubera bihebeye Imana ba mbere bavuka ngaha turasabira ingabirano zo kwihebera Imana kuko Patrice Ntidendereza na Hemile Gendagende babatirijwe ngaha bakomerezwa ngaha nurumva baronkera ubusaserdoti hari yimugera imisa yabo y'umukwanguro ya mbere bayihimbarije ngaha Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese ukwemera kuvyara ubuzima uno munsi kuri Axia Vibes TV twagendeye muri Buhumuza ahari Pawase ya mbere yatanguye kuboneka hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hakaba hari na sanctuary yitiriwe umushaha mweranda utatyoye wa Yezu none rero je uno munsi nabaduganye muri Buhumuza ni Nemeyimana Jeanne d'Arc hamwe na Ntwari Olivier ari nyuma ya kamera tudatevye rero tugomba turabe umusaserodoti w'umukama arongoye kino kirimba akongera akarongora nino paruwase yabaye ya mbere mu gihugu kugira ngo adusigurire ivyiza vya hano atuyagire kubijanye n'iyo paruwase ya mbere hamwe n'iyi sanctuary mugumane natwe kuri Axia Vibes TV ukaba utarafyonda s'abone ugenda uyigize ukaba utugira partage ugire na commentaire kugira ngo tubandanye tumenya ivyiza twobandanye tubasangiza kuri Axia Vibes TV tugende tugana ari uwo musaserodoti turabahaye kaze hano kuri Axia Vibes TV muheze mutuganirire ku buryo umukristo wese aza kumviriza kino kiganiro agenda atahuye ico ari cyo imuyaga kaze ndabahaye bwake mwese rero murakoze kandi ndabahaye n'ikaze muri paruwasi ya Muyaga ndabahaye ikaze kuri iki kirimba cy'umushaha mweranda wa Yezu none icyo bwa mbere mubanza gutegera nuko paruwasi Muyaga niyo paruwasi mvyeyi ni paruwasi ya mbere muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi subi inyuma gatoya murazi yuko abamisiyonari ba Cardinal Ravigeri aribo baje kutumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo hanyuma aho binjiriye batanguye kugerageza kwinjirira mu Rumonge mu 1879 mugabo ntivyahavuye bikunda murazi ko hariho batatu kuri batanu bahasize ubuzima hanyuma baciye bagerageza kwinjira binjira ahantu bita Uzige hajya muri Bujumbura naho nyene ntivyashoboye gukunda ko bashobora kuhaba niko kuzogerageza rero nogira nti akariro ka Kristo kabarurumbamwe niko kurondera kwinjirira mu buseruko niho rero bazoza kwinjirira ahantu bita imisugi ni muri Cendajuru uvuye ngaho Muyaga uja aho imisugi ni birometero bishika 24 ni birometero kera hakukira paruwasi nyene mugabo ubu hakukira paruwasi ya Cendajuru imisugi rero niho binjiriye niho bashinze n'umusaraba wa mbere umusaraba bita umusaraba wa Misugi iyo tuvuga umusaraba wa Misugi nuko abamisiyonari ba Cardinal Ravigeri mu mwitwarariko kandi no mu ntumbero bari bahawe nuko aho bashitse babanza kuhashinga umusaraba nico gituma hari bavuga umusaraba wa Misugi umusaraba wa Muyaga umusaraba wa Mugera ugiye kumugera barakubwira ngo kumusaraba umusaraba wa Buhonga ni Buhonga barawushinze nubwo atamatrase yawo akihari hose rero bagiye barashinga uwo musaraba
uwo musaraba w'imisugi bawushinze itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu mu 1897 niho bawusenga niho bawushinga hanyuma uhezagirwa bukeye itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu mu 1897 hari ku munsi mukuru wa Yozefu Mweranda tugihagaze ngaha mushamumva yuko Yozefu Mweranda afise ikibanza kininiya dans notre evangelisation mu Burundi dans notre evangelisation afise ikibanza kuko Imana ntacigirira ubusa kubera vyahuye n'uwo munsi uwo musaraba uhezagirwa na Musenyeri François Gerbois donc kandi ico no kumenyesha nuko ahimisugi nubwo batahamaze umwanya munini kuko nta bantu bari bahari nta bantu donc nubu abantu bataguye kuhagerera vuba ni kurubibe nyene donc abanyamisugi nabo muntu uze muri Tanzania bavoma hamwe afete ni hafi na hafi batandukanywa n'umwonga none nagenda kugira yuko ari Noheli yaguye donc abamissionari bagishika ngaha bagishitse ngaha imisugi haciye bihurira no musi mukuru wa Noheli Imana yagize nyine ko baheza baka Noheli yahimbajwe ku isi yose bari ngaho hanyuma rero nico shaka kuvuga nuko imisugi niho wahimbarijwe Noheli ya mbere mu Burundi none kubera vyahuriranye n'uwo muzo wa missionari none ko bariko baravuga yuko donko ahanye ni paroisse ya mbere iyo Noel baciye uva ku ahandi mu yindi mpande y'isi barahimbaza Noel hano iwacu mu Burundi niho tutayihimbaza baca barashinga uwo musaraba baramenyesha donc ko bitanguye ubutumwa butanguye ngaho iwacu ubutumwa buratanguye mu gihugu cy'u Burundi bica bitangurana rero na Noel byacishika Noel igeze yego cyane urumva rero Noel barayihimbaje bumva ko atabarundi bari bwaboneke mugabo urumva ko Noheli yahimbaje bahereje inkuka ya misa ya Noheli ngaho ikintu gikomeye cyane buke rero urumva hariya ntibatevyeyo bahavuye baza ngaha kugerera ngaha imuyaga kuko ho babona ko hari population un peu dense aho bashobora kumenyesha umukama hanyuma rero nashaka nabuye ko muri kahise Eklezia y'u Burundi baca bavuga ngo misugi ni Bethlehem y'Eklezia y'u Burundi par analogie iyo naissance mugabo muyaga nayo ni Yerusalemu y'Eklezia y'u Burundi kubera iki niho hacaniwe umuriro wa mbere wa Pasika umuriro wa mbere wa Pasika wacaniye ngaha ku buruhukiro donc aha turi nyene niho hacaniwe umuriro wa Pasika numva misugi iyo Noheli naho tutari bwamenye ivyo vyita vy'Imana ngaha naho hahimbarizwa Pasika ya mbere Bethlehem hanyuma na Yerusalemu kuko Yezu yagiye gutanga ubuzima bwiwe Yerusalemu none rero ngaho uca wumva rero ngaha hariya rero niho paroisse kubera hari atabantu bari urumva ko batari kuhashinga paroisse baciye baza rero bashinga paroisse Muyaga paroisse bibaye ya mbere hari paroisse ya Muyaga urabona ko yaciye iboneka itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mu 1898 umwaka ukurikira niho haca niho baca baza kugerera ngaha bamaze kuza kugerera ngaha nuko tutoshobora gushika aho hiyo mu musozi nuko patiri mukuru wa mbere kuko umwe yahezagirana wa musaraba François Gerbois we yahavuye aba umwepiskopi araba aka karere aho bita Unyanyembe araba Tanzania n'u Burundi uyo none bahavuye rero patiri mukuru patiri Anton patiri mukuru wa mbere Vanderwe niwe yahavuye azana n'abagenzi be baza kumenyesha ijambo ry'Imana ngaha bahashinga iparuwasi ya mbere nabo nyene ntivyaboroheye kuko umuganwa yari ahari yitwa Muzazi yababwiye ati jewe ego mu kubakira ndabahaye uwo musozi nimuje kuri uwo musozi
ashinga aho bashinze umusaraba wa Muyaga naho yaberetse mugabo umenye yuko ngaha inzu zabo zaturiwe kabiri kose zaraturiwe kabiri kose mugabo baragumya umutima ni naco gituma nuje ngaha hariho mu ngabirano kuko ikibazo cyose cerande gifise ingabirano zacu nko ngaha ingabirano zacu nkuko abo bamisionari baturiwe mugabo bakaguma kwibanga aha turashobora kuza kuhasabira kugumya ibanga ry'ubutumwa kubera ariho hatangiwe batisimu ya mbere Boniface Mbihi akabatizwa ngaha turahasabira ingabire zo kuzikamidagano z'ibatisimu kubera urugo rwa mbere rwahezagiwe ngaha turahasabira ingabirano zo kubaka Kristo kubera bihebeye Imana ba mbere bavuka ngaha turasabira izo ngabire zo kwihebera Imana kuko Patrice Ntidendereza na Hemire Gendagende babatirijwe ngaha bakomerezwa ngaha nurumva baronkera ubusaserdoti hari imugera imisa yabo y'umukwanguro ya mbere bayihimbarije ngaha Patrice Ntidendereza na Hemire Gendagende murazi ko barose ubusaserdoti tariki 19 z'ukwezi kwa12 mu 1925 hanyuma baza guhereza inkuka yabo y'umukwanguro ngaha itariki 25 muri ya paroisse ngaha nyene itariki 25 ku munsi mukuru wa Noheli no kwezi kwa12 nyene muri uwo mwaka nyene niho baza guhereza hanyuma kandi umenye kandi mumenye umubikira wa mbere mu Burundi Maria Roza Muyoberwa avuka muri paroisse ya Muyaga nawe yarose ububikira yatiwe muri iyo banga cy'ububikira muri iryo teka itariki 6 bambe itariki 8 z'ukwezi kwa12 mu 1922 urumva kubera paroisse yari yatanguriye ngaho ubukristo bwari bwatanguriye ngaho abarike yahabegereye nibo baca baza kuri ivyo vyiza vy'umukama none mwotu yagira ngena vyahavuye bibandanya noneho no mu gihugu cose tugahava tugashikirwa n'abatavuka imuyaga tugashikirwa aho rero najyanje ndakumenyesha yuko niyo paroisse ya mbere imaze kuboneka haciye hakurikira paroisse Mugera umwaka ukurikira umusasedote yari ngaha Pati Antoni ni nawe yagiye kubandanya no muri Mugera nyene ngahasiga abandi hanyuma baca bagenda muri ya paroisse yo muri Bujumbura mu Buhonga hanyuma bava ngaho baja muri paroisse ya Ntuze ya Kanyinya hariya Muyinga hanyuma Rugari kuko izo nizo paroisse 5 zashinzwe n'umwepiskopi Musenyeri François Gerbois hanyuma rero wa muriro wo kwemera uraheza ubandanya urandagata hose yego cyane kandi ni vyiza vy'umukama kuri Action Vibes TV nico cadushikanye hano kugira ngo twumve ngena twatanguye kuronka kumenya Kristo ubwa mbere none murakoze murabitubwiye hama rero hano harahavuye harabaye sanctuaire mwotuganirira ku vyiza vya sanctuaire abahora baza kuhasengera amatemwanyaje mwabiducishirije ko gatoya muratubwira muti hano niho urugo rwa mbere rwahereye niho abasaserdoti ba mbere batiriwe niho abihebeye Imana umubikira wa mbere yahereye none iyi sanctuaire mwayiyumviriye ko gute hama muce mutuganirira n'ivyiza rero bahora bagabana abaje gusenga umukama hano yego ubwa mbere na mbere imbere yo kuvuga sanctuaire najya maze mvuge paroisse Muyaga kuko paroisse Muyaga yitiriwe umushamwiranda wa Yesu none ni kirimba ncitiriwe naco nyene umushaha mweranda wa Yesu hanyuma ikindi nagira ndanakosore suko abapatiri ntibatiriwe ngaha nabo babikira ntibatiriwe ngaha nagira mwatubwiye ko abapatiri ba mbere bavuka ngaha bavuka ha gusa mbwa ntibatiriwe bavuka ngaha mugabo abasaserdoti batiriwe Imugera na Musenyeri François na Musenyeri Gorju hari Imugera kuko niho hari intebe y'umwepiskopi niyumviriye ngo kwera paroisse yahereye habahe bo baje bahereze nkuka misa yo gukenguruka mugabo bavuka amasakramentu yandi yose batisimu rusangi gukomezwa babironkeye ngaha hama baja kwiga banza kwiga hariya Ushirombo hanyuma baja mu Rwanda hanyuma rero niho batiriwe Imugera
n'uwo mubikira wa mbere navuze yavuye ngaha n'amaguru agenda mu Rwanda kuko umuryango w'ababikira umubikira wa mbere mu Burundi si umwene Terezia ni umwene bikira donc kuko Musenyeri Hirute nawe nyene inyuma ya François Germain atwaye u Rwanda n'Uburundi yaratanguje umuryango w'abene bikira none uwo mubikira Maria Rosa Muyoberwa yavuye ngaho i Burundi agenda n'amaguru afashijwe na Patiri Paul agenda mu Rwanda niyo yabereye umubikira niyo yaterewe iryo teka mugabo akaza arahindukira ego aje kuramukanya aje kuramutsa paruwasi aje kuramutsa umuryango yego mwari mutubwire ko mugomba mutubwire cyane kuri paruwasi Muyaga yego paruwasi Muyaga ico shaka gushimikira ko paruwasi Muyaga ico tuyitangarira Imana yacanye ko ivyiza vyinshi cyane cyane ivyiza vy'umutima n'ivy'umubiri murabona iyo batisimu ya mbere abo bihe b'Imana ba mbere urabona ego ivyo vyiza vy'Imana kuko kera abantu benshi baza abakristo baza kugabana ivyiza vy'Imana baza bava mu mihingo yijya nino bose baza ngaho Muyaga ni naco gituma ubona hari n'isengero yagutse cyane ishobora kwakira Patiri Paul no yarafise vision kubera yubatse isengero amahanga yose muri ico gihe aho umuntu atari kwimvira yuko yari kubaka isengero ingana hiyo hanyuma kandi tugaca dutangarira n'ivyo vyiza rero vy'umubiri vyagiye birakurikira n'ishure rya mbere rya primaire ryahereye ngaho Muyaga mu 1907 ryubatswe na Patiri Paul amazi ya mbere ya Rusengo yahereye ngaha amazi aho hiyo aho bita mu Gatunguru Paul niwe yagiye kwerekana nyene arafasha kugira ngo ayo mazi aboneke ivyo byose abo bagiye kwihebera Imana nabo nyene urumva ko bagiye bava ngaha hanyuma umuhari w'ingendanyi umuhari wa mbere mu Burundi naho mu 1920 intamuheba z'umushaha mweranda wa Yezu umuhari ugira kabiri wajamwe abakuze nawo nyene wahereye ngaha Muyaga hari hanyuma ivyo bita ibisata vy'itabariro amashkirisare byatangujwe na Patiri Paul agatabo k'ikatekisimu ya mbere nako nyene ikatekisimu ivyo katechisme urumva ubu turafise igitabo bita katechisme de l'Église catholique mugabo hari akantu katechisme katanzwe na Patiri Paul niwe yagaye kubera iki kuko yararungika abamenyesha amana akabarungika irya nino nk'ubu nagira ndakumwire yuko nka Musenyeri Ntuze Yiruhuna Musenyeri Ruhuna se uwapfuka ngaha mugabo hajya yagiye arungitswe na Patiri Paul kwa bumenyesha amana acagenda hariya za Gatonde zamugera yabaye hariya zamugera za Gatonde nahajya niye paruwasi twavuze y'Ibujumbura Buhonga na Buhonga ugiye Buhonga ukabaza ati mbega mu kateshi hari mu kateshiste avuka ari mu kateshiste yagiye avuka Muyaga itongo giwe riri hajya munsi y'iparuwasi nyene urumva rero n'abamenyesha amana hambavu yabo basasedote hambavu yabo babikira ba mbere hariho nabo bamenyesha amana bakwiye Burundi ndetse bakagenda hariho nabo yarungika muri za Tanzania nk'abitwa ba Emile Nyankiye n'abandi baragiye kurangurira ubutumwa hariya naho nyene none rero murumva rero iterambere ingene ryagiye riraza rizanana impande zose kugira ngo habe umuntu yuzuye cyane kugira ngo habe umuntu yuzuye cyane murakoze cyane kutubwira kuri paruwasi Muyaga ubu naho twashaka mutuganirire rero kuri sanctuaire umushaha mweranda wa Yezu agasengero kuguru amasaha batwiye ko ari 28 kuri 28 kuvuga umwanya wose umuntu akeneye kuza aba yugururiwe kandi twumvise yuko kubera iri mushaha wa Yezu umushaha wa Yezu wugururira bose mugire rero ico mutuganiririye kuri ako gasengero nako kitiriwe umushaha wa Yezu hambavu y'iyi paruwasi rero hari n'iki kirimba cy'umushaha mweranda wa Yezu umwepiskopi Musenyeri nyene cyubahiro Musenyeri Perezida Nzeyimana yatangaje yuko uruhukiro kibaye ikirimba
cegukiye umushaha mweranda wa Yezu itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2016 hari ku munsi mukuru w'umushaha mweranda wa Yezu. Niwe yariko arahereza inkuka ya misa ngaha, niho yatangaza yuko kuva uburuhukiro kibaye ikirimba c'umushaha mweranda wa Yezu ko yugururiye imiryango abazoza bose ngaha ari baza mu mugwe umwe wese aza ku gatwe kiwe yuko abugururiye imiryango yuko bazogabana ivyiza vyinshi muri iki kirimba c'umushaha mweranda wa Yezu, ko bazovoma ivyiza vyinshi. Arabitangaza icese, kuva bitangaje ngaha haguma hari uruja n'uruza, haguma hari uruja n'uruza, baza bava mu mihingo itandukanye vy'igihugu cacu, baza bava muri Tanzania, baza bava mu aho hose za Kongo, baza bava ho mu Rwanda nabo nyene mbona baza, ejo bundi ho haraje n'umugwi w'Abadagi, n'ivyo vyose haza abantu benshi ngaha. Tukoretse igitabo c'ingenzi haza abantu benshi, turaheza tukagira amagrupe cyane cyane akomakomeye. None rero nariko ndavuga aho ikirimba c'umushaha mweranda wa Yezu catanguye cuguruwe na nyene cubahiro umwungere wacu Perezida Nzeyimana. Hanyuma yanavyuguruye n'ayamaze atarubakwa, hari uwo mushaha wonyene, uwo mushaha, iyo shusho y'umushaha mweranda wa Yezu, iyo shusho y'umushaha no kuvuga ngo iramaze igihe. Iyi yahaje muri 2014 niho yaza ngaho, niho yaza ngaho 2014 niho twayishira ngaho. Jewe nibaza nti none ko ari ikirimba c'umushaha mweranda, bambe ko paruwasi yitiriwe umushaha mweranda wa Yezu, none ntitwoshira umushaha mweranda wa Yezu kugira abakristo baze baraza basenga bitura umushaha mweranda wa Yezu. Sinari nzi ko bizohava bigaheza bigatandukira, je nagira ni vya paruwasi gusa. Mbega pati ndabaciriyemwo kwitura kuza gusenga ku mushaha wa Yezu, mwotubwira ico vyoba bisigura mu buzima bw'umukristo? Hoza nk'ubu hari ibiringo bivuga ngo umuntu aragezeyemwo, nimba uri mu gihe c'akajagari ko mu mutima, genda ahantu mu gacerere muri ado hasi. None ku mushaha mweranda wa Yezu naho umuntu twotumiriraho abantu kuza bo mu mugwi wawe. Imigwi yose kugira ngo ndabahe ido n'ido, hariho ico turisunga imihango 12, imihango 12 ivyo Yezu yemereye abazokwambaza umushaha mweranda wa Yezu aciye ku mweranda Margarita Maria Lacoque, yaramubonekeye. Iyo mihango 12 imanitse aho hejuru, iranditswe aho hejuru, turahita murayiraba kuko ni vyinshi cyane twemerewe. Yego ivyo tugabana ni vyinshi, ivyo tugabana muraza kubiraba ngaho haruguru. Nagira rero mbandanye kuri ivyo bagabana baje kuri umushaha mweranda wa Yezu muri iki kibanza. Cyane cyane murabona yuko iki kibanza, uyu musozi ni umusozi wa Bibiliya, ni umusozi wa Bibiliya. Urashobora kuwusomamwo Bibiliya ugategera rwose Bibiliya. Mu kanya muraza murabona ibibanza bimwe bimwe, ngonga hariho isenga rya Eliya, aho Eliya yahungiye umwami Akabe n'umugore we Jezabeli bagiye mucishe ku buhomba. Urabona imva ya Yezu, yego imva ya Yezu yubatswe ku buryo ikizwe n'amabuye atatu, aho ibuye riri imbere hoboneka ikimashini kirasunika cyaryugara neza iyo mva. Yego hariho n'utundi n'umusaraba nyene, umusaraba wa muyaga utwereka ingene Yezu yatanze ubuzima bwiwe n'ibindi. Uje ngaha rero urategera Bibiliya, kandi umusozi wugururiwe abantu bose. Ku vyiza navyo bagabana abaza kwitura umushaha mweranda wa Yezu mu bukene butandukanye, bivana n'ukwemera. Yezu arabibamara. Intahe ni nyinshi cyane, abaza bagakira ku mutima, abaza bagakira ku mubiri. Hariho ndabona nk'umwana yari afise imyaka 12 abaho hakurya aho bita
Nyakivumu yari amaze imyaka 12 atari bwigere yavura canke ngo agende umugabo bari bamuzanye bamuryamika ngaho ingene Yezu yamuhagurukije aratambuka hanyuma Imana iramuha n'ubwenge bujanye n'ubw'abana bageze mu myaka yiwe n'ibitangaza. Umukamani nahazwe cyane yavuye hariya za Gatara nawe nyene yari yamugaye ukuguru ejo bundi abanyagatara baraje gukingurukira Imana kandi bari kumwe na patiri mukuru bashingira intahe ivyo vyiza Imana yakoze ngaho kuko uwo mwana aciye amuguruka ntiyabaye kija muri operation ntiyabaye kija kuvurwa ivyo vyose n'ibindi turiko turaduga hano twahuye n'abantu babiri umusore n'inkumi muca mubabaza ngo mwaciye hahandi nkoti yagira naho hari intebe yabubatse cyangwa bifuza kubakana ahubatse bagenda kurimbura ubuzima bwabo kubera kubaka ingo z'ubu biragoye nuko abantu bafata umwanya bakicara ndetse n'imbere yo kwinjira muri iryo banga nuko abantu bafata akanya bakicarana bakaganira iyo ntebe n'ikimenyetso cyo kuganira kuko urugo rufise ikibazo kininiya mu mutima w'Imana umutima wa Yezu none rero hariho n'intebe yamubakanye ego cyane nyagwa umusaseredoti murongoye kino kirimba murakoze cyane ku byiza byinshi mutuyagiye bya hano.